Ni wagena hoteli isanzwe iherereye Isororezo, ni hoteli imeze neza cyane, ifata abakiriya neza cyane, irimo ibintu byinshi bitandukanye ko mubibona. Ni hoteli isa neza, ifite aho kwakirira abashitsi hasa neza cyane, ibiyo byose bimeze neza cyane, ntushaka kugaya, ifata abakiriya neza nkuko mubibona. Ifite ubuhinga bwa electronique mu kwinjira mu vyumba, ibitanda bimeze neza cyane nkuko mubibona. Ifite ibintu byose by'ubuhinga bwa none, ifise ibikoresho vya kijambere, eka byose bimeze neza cyane nkuko mubibona. Niyagena hotel ifise ubwogero bujanye n'ubuhinga bwa none nkuko mubibona, ifise kwakirira abashitsi hameze neza, hasa neza, haba hateguye neza, byose murabibona. Niyagena hotel isanzwe ifise na piscine imeze neza cyane, ahantu ushaka koga neza ugafata akayaga k'igisagara ca Bujumbura. Kuvuga ngo babosi ngo babana babaho bariho, turakorana nabo benshi, ari abo dukorana nabo. Bosi mukorana n'abana nini? Ntavyo mvuze, gusa baze kwiyumva kugira umuntu afate 2 million. Abeti gute atevye ibintu Oya urira rimwe rero vraiment ntibaze ko ivyo ni ibintu bibaho kandi cyane ku bwanje biranyoroheye, kandi nta namwe niciye muri abo babosi banje babiri, bose ndabakorera nkuko babishaka. Jewe gihe muri Parazite nibaza nyene ko bashobe bijya nyene byanshenkere pansankara mu nyuma, ariko ndamushyize muri sembo nari serious, ntabwo ari shankara ya pensengereye gusa n'ibindi arabizi. Nubu nabinyoye none niwumva ko bakwiye kudusapotinga. Oya kudusapotinga byo byari ngombwa, kuko abakinnyi ba sinema turagowe, ntibatubona amakampani yose hari ntatubona umengo ntitunabaho. Nibaduhe basi n'udupublicité basi twikorere, canke baduhe udupublicité two ku byapa, badugirishe publicité vraiment, kuko natwe turabana. Ivyapa usanga uri mu starazo, usanga ari mu gitoko, niba ari gitoko ni gitoko. Abantu babitomboreyemo nabibereye abakobwa basuka ku muba Miss. Yo mvuma mba n'umukobwa banagiye muri Miss, nk'ubuhoza Miss gabo oya muguru dagwarakuze nugo nojo ntibontora. Oya acaba Mister n'abakibaye Miss gabo. Oya Mister nawe abagabo twara ntibatubona vraiment. Muguru urumva wibereye nka Miss. Sema musi mukuru mwiza kiradodo mwaka mwiza wa G5 Cha mutagira ngo muranca ahantu ku nzira mu gisagara ntihaba. Nakamiza G5, nakamiza G5, nakamiza G5, sodagisheni. Nakamiza G5, isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza G5, sodagisheni, isabukuru nziza.
Mwiriwe. Meze neza. Rero nkuko mubibona hano hariho gato. Gato nziza cyane. Uyikora ni umuhanganye. Ni umwerekane. Bamwita Kijaja. Niwakora amagato meza cyane. Kandi akaba ari umukunzi w'abantu abantu b'abaririmbyi, abantu b'abakinnyi ba sinema bakora ibintu bitandukanye mu bijyanye n'ibi nyine bya filime. Cyakoze babucho deriva mwese turiko tugana n'abakinyi ba Abendwa n'abakinyi basanga kina mu njya series niko mubibona n'abana babwiye Burundi turafise abigeme basa neza vraiment kabutu dushaka kwemera abantu basa neza yo bari nziko. Bella ni sawa amahoro urakomeye cyane gose nawe umwaka mushasha twese uraberewe kandi murakoze biramwa mubonye mu isura shasha mpuzu shasha impuzu ni ya 2020 mpuzu shasha na look shasha okunera ni sawa urakomeye yego nawe ndakubwire uraberewe uri mwiza kugira bira ntafuwe oya murakoze yo mayi na Jessifishwa n'ubusa oya usanga yafuje yababaye cyane sibyo be Bella no mwabonye ko guma yihenda mbariza neza igituma ko yihenda usanga ari akadoze keshi nanyoye ngaho bibaho ariko je ntanze bwana hama turi ngaha mujije kuryoherwa na Bella Nduwayo ibintu byari bimeze neza nakaye kajamba Bella yababwiye dazi aganiriye byinshi gatandukanye na 2020 mwijira muri 2020 nirihe bangarige guhinduka mu njya series cyangwa mu bikorwa byayo. Chambere na mbere cyo twamaze tukanamushimira ko yadukoreye ikintu gikomeye cyane ko yatwimvira ko twegwe nk'abakozi biwe tumukorera dusanzwe dukorana ibikorwa akatwimvira ko yadukoreye surprise bashitovye n'ukuri nziza cyane nta nibyo twari twiteguriye twagiye tubona tubigwamo hama ikintu nyamukuru yatubwiye cyari ku mutima wa kandi cyatumye anatwicarira yatubwiye ko tugiye guhindura ibikorwa ngo twari dusanzwe dukora yatubwiye ko ibyo tutakoze muri 2020 tugiye kubikora muri 2022 kandi hagiye kuba impinduka idasanzwe muri filime Ingira rya series. Ahunera akantu kakabiryo ugiye kuzana 2020 naka nabwiye ko look ni shasha freshet zishasha n'impuzu izi bambaye ni za 2020 akantu gashasha ugiye kuzana usanzwe na mushasha mu ya series akantu kakabirya kuri wewe nakagiye kuzana bagiye kubona ibitandukanye n'ibyo batanguye kubona n'ukuri oya hano aho ari je tubwire ati jewe ubu ngiye kuzana nkina neza ukunuko nivyo ndikunda kubwira bagiye gutandukana n'ibyo bahora babona urabona ko mu njya gesi nayijemwo isange yatanguye bamaze kubona amasene yanje make ayandi mgiye kubona ni fire n'umuriro n'izina ry'Imana mwebwe ahubwo mudukomeze mudushigikira kuri YouTube ya Bella Nduwayo official mukomeze nyene mwe muri ibiganiro ibikorwa byacu muzobona ko ari gihinduka ca Mutoni Ordinaire ndagutangarije nawe okunera ni okunera twabonye ari kirakina neza mu jya series jimanye benene warihe warihe nico kibazo manuva no kibaza Abedi gute atevye ibintu oya wewe ubwo wewe niwe watevye kuza muri filme ndundi nibari bwanyakire nibari bwanyakire nako biragoye nibari bwanyakire yabanyakira kare ubunye ngira bangiye mu ndi mwaka wa 2020 maze gukora byinshi mugabo ndashima Imana ko byagenze uko nivyo byari bikwiriye
uriko uraraba abakinyi b'amareresi mu Burundi baguma barira ngo bimeze nabi arubuka ariko je ndiko ndabaraba vraiment nta bukene mwe mufise kandi filime kwa Beri ibintu bigenda neza sivyo Beri cyane gose nawe ntibazi ko bibona nivyo nera nibyo cyane n'ukuri sinumva ukuntu twokwidoga kwa Beri ndio turashima kandi namwe murabibona umwaka mushashe ukuntu tutanguye tumeze neza none twereka kusozera umeze neza gute n'amafuta Bera uriko uraraba mu gihe series mugeze kuri episode ya 11 uriko uraraba ingiye rya series ukaraba nibanga series izo filime zigereranya gute zose ni filime nziza cyane zikoze neza kandi zirimo abakinyi bashoboye nibaza ko rero vraiment umuntu ataraje kuraba ibanga seri n'ingiye seri yarahombye numutangariza ko yahombye cyane gose ahubwo anyaruke nubwo zigeze kure anyaruke zitararengerana cyane gose Bero ubwo ntazaba ukina cyane handi ugakina nabi oya wese je ndakina neza mugabo ariko bon je ndabikora nkuko ndavyumva umuntu akora abami babiri ngo yokorera umwe ngo akamukorera nabi nivyo nkunera niko bavuga mugabo birakunda kuko umwanya akina mu banga n'umwe yakina mu njyaje biratandukanye umva mu njyaje bafise umwanya wabo bakina mu banga bafise umwanya bakina umva biba bimworohera babikinira umunsi umwe usanga hamwe agenda kukina yarushe ariko baravyoroheje n'amahoro afise umunsi wo gukora mu njyaje afise umunsi wo gukora mu ibanga kandi nawe unavyirabira uravye n'ukuntu akora nako binabikora neza vraiment birarakaze n'umushinwa atera imigeri ibiri oya bisubiye reka ndakunganiko gato burya mu buzima busanzwe nubwo dutarukiye no mu bundi buzima busanzwe burya nibaza ko uyu murimyi agiye kurima akaba afise ikivi kimwe ariko ararima nibaza ko ataba afise ico ikivi kimwe gusa hari n'igihe usanga afise nk'imirima 10 kandi yose akayirima akayitera kandi akazoyisarurira rimwe rero vraiment nibaza ko ivyo ni ibintu bibaho kandi cyane kubganje biranyoroheye kandi nta namwe niciye muri abo babosi banje babiri bose ndabakorera nkuko babishaka Bera na Ornella tubashimire cyane kwari kuganira gato gusa kugira mutubwire no munsi mpamvu mwakoranye nga mwase kumbwira akabanga Beri yababwiye ariko ka 2020 ariko ntaco ngira we raza kukambwira ndabashimire cyane turagushimiye nati cyane gose kandi wakoze ndabifuriza imigisha idasanzwe muri 2020 ame nafu turagushimiye cyane nko mubona turi kuri hotel New Agena ni hotel imeze neza cyane nko mwabibonye twifashe neza ibintu byameze neza twanezerewe ndi kumwe n'abakinyi basanzwe bakina filime ndundi sinovuga ngo n'abakinyi b'ingiye series n'abakinyi ba filime ndundi ariko bakaba basanzwe manakina muri series ingiye basanzwe bakina mu zindi filime nyinshi ntabarambireka ntangure ku mukobwa sivyo mari Sawa. Tuwaye gateka ku bakenyezi over. Yamucyane. Urakomeye. Yego. Aguheruka kera. Bya frère? Oya je nta nagiye ndi ngaha nyene. Bonane n'umwaka mushasha. Atwese tusangira. Mario. Ni sawa. Fresh sana kabisa. Tumeze neza. Mbe Mario hajya mu njya sezuki na witwa ntazi n'ufise. Bojeni mu bodyguard man, bodyguard ntibavugwa mu izina ntitwikora ku umuntu amazina tugira muri film. Bizogorana rero ubwo bakumenya zavuga ati nujya mu tipe twande mu njya service. Peut-être je umuntu atoba nzi nutaraba film ndundi. Simaka ngo nitwe kanaka nimba umaze kumubona mu yindi film ndujya nyenuzi. Umva ni fresh. Ndibaza bose ko bakuzi Mario. Abantu rega banegirije ibintu ugasanga ntarabona filme Mario, utarabona filime Mario ni vyiza ko uja kuyiraba ku ihuriro TV hanyuma ukamenya n'abandi kuko nta umuntu amenywa na bose ivyo ni ibintu bibaho ariko mwingiye seri ndi bodyguard wa Beri ndi bodyguard y'umuryango ndibaza mwana bibonye tugiye kure tugaruke kwanza ku kintu cyadukoranije ngaha kuri New Agena mwaryohewe twabonye ko mwifata neza kumwe n'abakinyi ba Aberendi wayo bimeze gute niki cyatumye mukorana kuri uyu munsi Icyambere na mbere niyoge kwifuriza umwaka mushasha yo mumbabarira umwaka mushasha nati watwese tusangira nawe Mario na Jewe vraiment ndabifurije umwaka mushasha ubu imigisha kuri twese nagire ko tubwira ikintu cya dukoranije ngaha byari bimeze gute ni impamvu yatumye muza ngaha impamvu nibaza dukoranije ngaha ni Mutama Beri
yatwiyumviriye ko urabona n'umunsi umwaka uraheze twarakoranye umwaka muzima kuva mu kwa mbere gutangura gushika n'umunsi kundi kwa mbere kuvuga yavuze ati mumva yo gushimira Imana muri kampuni yacu kwifatanya n'abo dukorana umwaka wose muzima no kurabira hamwe muri make ivyo twokora bishasha muri 2022 kugira ngo tubane dutera imbere gusumvya reka twicare hamwe dusangire kuri new again ndibaza abantu babibonye ego ndibaza niyo mpamvu no kwifurizanya umwaka mushasha twese akajambo uvuga kuri Aberendi wa ara boss benshi usanga mukorana umwaka ugahera n'uwundi kandi ariko ugasanga biragoranye kugira bashiye kuba bo batora abantu bakoranye baje gusangira agafana ara boss usanga bakunda amafaranga akajambo kamwe kuri bo muze muribuka kuryoherwa bo aba boss nka Abeli kubganje bubaho kandi babandanye batera imbere n'Imana ibahezagire mu vyabo so kuvuga ngo aba boss ngo babana babaho bariho turakorana nabo benshi arabo dukorana nabo mu boss mukorana n'abana nini ntavyo mvuze gusa baze kwiyumva kugira umuntu afate 2 millions canke kuko ahantu harazimvye na ahantu hari très VIP kugira umuntu afate 2 millions canke plus de 2 millions avuga ati reka nsangire n'abantu atavuga ngo ndayashizeyo je nzoronka ava ikintu kana kinyungu kana kugira gusa musangire mu ryohego ivyo bishoboye bake bikora bake so aba boss n'abandi ni mega karero kuri Abeli bafata neza abakozi babo babaryohere bakora utuntu twize naho n'umukozi gukorera nawe yumva ari alaise akora ibintu bijanye nawe Nadia ubu tugiye kubona mu njya series cyatuheruka muri Bajaj ubwe kugaruka mu njya series Ego. muri episode ya kangahe 11 nzoba ndimwe ndibaza 11 yarasoma nari update nari byakurikirana 11 Oh my Ramara god. Yo, aramara maje wewe wasanga n'ibiharo byaramugora kwishura nibagiye 12 muri 12 ushobora kubuzi guteranya gusa ibiharuro Oh my God. biri muri bazi guteranya umuntu bana usanga yatora 0 kwishura uraboneka vraiment mama ngo 11 mbabarira nihenze muri 12 ndibaza nzoba ndimwe kabisa Nadia hari indi filime usanzwe kinamwo ubu atari mu njya series ugiye kuboneka ego mu mufakazi ndimo birakorohera gukina muri series zibiri biranyorohera nyene ego nta kibazo kuko na Mario asanzwe akina muri Mario gusa Mario nta makuru akwiye neza ya Mario series nzi mugeze kuri episode ya kangahe Mario geze tuzifatiye ensemble no musi tugeze muri 40 no kuvuga episode imwe niherana na 2020 tugeze kuri episode 3 igeze muri série 2 Mario dusa n'abarangiza kuko nashatse tuganire gusa ku vyuno munsi nzobarondera dese tuganire neza vyiyaguye akajambo wobwira abakunzi ba filime Ndundi n'abakunzi basanzwe bagukurikirana muri Ihuriro TV no kuri Aberendi wayo akajambo babwira nyene k'ibintu ugiye kuzana bitandukanye na 2020 ugiye kuzana muri 2020 bo akajambo kamano babwira kwanza nk'abarundi n'abarundi kazi n'abantu bose badukurikirana nyamukuru mfise ishavu n'inzigo y'akazi ishavu waryohewe ibintu byagenze mfise ishavu tugeze mu kazi uvuze akantu no babwira abantu badukurikirana n'abakunzi bose rero umukunzi uca nk'umufana umubwira vyose umubwira umunezero ufise kwambwira n'umubabaro ufise rero mfise ishavu n'inzigo y'akazikira kubona mu Burundi dukora tugakoresha imitahe tugakoresha ubwenge tugaponda imyanya niba dusapoting kutadusapotinga ni gute araba dusapotinga mukora ibintu by'iwacu n'ivyo ariko mu Burundi tubwe nta barongozi baturaba ibintu byacu guverinema yacu nikurikirana ibikorwa dukora eske nk'ubu je no kuri ikintu kiri contraire n'imico y'u Burundi sinopfungwa nk'ubu no kuri ikintu cyafo no muri interview nk'ubu novuga nabi noshika mwira baje kumfata kubera ibikorwa vyiza dukora vyo batabibona ngo badufelicite niyo nzigo n'akazikira mfise nimba uri umufana udufana udukurikirana uri mu rwego rwo hejuru uri muri shanku ujeje n'ibindi mutumenye natwe mutubone kugira ngo tugire courage aha two turavugana turi mu Burundi abantu bahanze babona ibintu byacu hari abantu bataho ko bavuye mu bihugu byo hanze kubera babonye ibintu by'iwacu ngabwo ati bo Burundi busigaye bumeze uku busigaye busuku agataha kubera yabonye uburundi muri filme ariko umukinyi wa film ugasanga nta kintu turiko turaronka tubayeho fo nta support tubona
ariko abafana bacu mwubahwe turabakunda uko biri kose tuzo abayofu Mario ga costume ni sawa fresher niza abayofu gute akubaho foni ryaterambere man dutezanye imbere dutera imbere ari bundiho uko no kwiyaranja kubegwa ku mustari n'ibintu byiza tubandanya tuganira uyu munsi rero kumwe na Serugo reka twite mu rugo nta kundi none hari mu rugo abere none ahantu umaze guhazana abantu hari mu rugo iwacu ariko turaza kuhasiga ngahanye abere umwaka mushasha kwanza mwaka mwiza nawe mugenzi je gusa sindi Serugo papa w'abana Zene Serugo na papa w'abana bitandukaniye Serugo na papa w'abana biratandukanye je mbyara abana nta rugo mbyara Madame Abere inarugo inarugo biravuye sawa biravugika umwaka mushasha watwese urumva wari gwava wihinduka mwita marugo mama rugo ni inarugo ikintu cyambere na mbere muraberewe rakoze iyi couple vraiment umuntu yemera ko iyi couple iberewe yandike muri comment iti baberewe abere tuvuye 2021 twinjiye muri 2020 ntarandiriye akantu kakabijya wabwira abakunzi bawe muri 2020 naka ijambo woshikiriza abantu wanyi bawe n'abakunzi ba filme ndundi n'abakunzi bawe muri rusange je novuga ko muri uyu mwaka wa 2022 tugiye kubandanya dukora cyane nyine nkuko dusanzwe dukora nibaza ko ntitwovuga ngo nakabijya tuzoguma dukora nko twe dusanzwe dukora kuko byose ntabyo twokwishoboza kitari Imana idushoboje gusa Imana nidushoboza ariko uzosanga muri 2020 twakoze ibirenze ibyo twakoze 2020 cyangwa usanga twakoze ibirenze ibyo twiyumvira twebwe nk'abana b'abantu kutubwira ati je 2022 akantu kakabijya muri filme ndundi gospel umenga warayihebye uraza kubivuga neza akantu kakabijya ati je filme za 2020 zizoza zimeze uko oya zizoza ari nziza ko none bamenyere ko namansohora sinema nziza muri 2020 nasohoye Paradiso izirenze iravuma 2021 nsohora My Family izirenze nsohora Inkoni ya Mukeba izirenze ndi kuri seri imbyajya seri nayo nyene irarenze 2022 ngiye gusohora indi sinema kandi nayo nyene itari nto muzoyibona burya si byiza kuvuga ngo urikora kora ibintu birenze kuko ari gusho usanga na Satani abigiye mbega na Satani arakora basanga birase waruzi ko bizoza birenze basanga birase reka abantu bazobibone bisohotse mugabo sivuge ngo ndakora ibintu birenze byo maze gukora nagira umuntu azokubesha burya ni nka kujya n'umuzungu akoze imodoka ya mbere azanye ya kabiri zeri pirate araguhenda ngo azanye ngo irenze ariko wapi ijya ya mbere ni ibirenze uzobirabe ya kabiri itagase ku maso ariko ntizirenda irusha ubukomezi ijya ya mbere yaje rero sinoje ngo mbeshe ngo waro sinema nzoza nkora zirenze izo nakoze bugize iya nakoze bwa mbere nizo zirenze kuko ari zo za mbere ubwenge bwanje bwari bugitangura kwiga sinema bwari bukiri bushasha mugabo nazo nyine zizoza zimeze neza sinozo ari mbi zizoza zimeze neza kandi izoja munsi yizo nasohora uvuze ko ducanganya be zifuma bingana utubwiye ko ibyo uzokora mu nyuma ivya mbere ari byo byiza gatubwira ati bya kabiri ari normal ivya mbere bya mari normal tutabeshanye gusa urashaka kuzobona Paradiso kubera zo yibereye agatama ishaje imaze nk'imyaka ingahe muri YouTube gaba yashaje batanga kuyibona batanga kuyisuzugura ukakunda nshashije ngo nirenze mugabo utazibagira kakera ibyo nyene yatanguye ivumye ibirenze bari ijya bayita se wazose izizoza zose ni inzana za Paradiso zinemaze izoza zose ni inzana za Paradiso Madame Abere ikintu ushaka ndakubaze gato niki kice cyatumye utinjira muri filme neza ariko mujya series akaba ari utangwe kuyinjiramo neza nta kintu cyari cyambujije nta kintu cyambujije ngira ni igihe cyari kitaragera cyuko ndabyumvamo neza ntangoye gukina muri Paradiso niho yabonye ko ntobishobora mva na mbere hose ntiyarabiza ariko muri jewe nari nkibitsemo acambwira kera kenyera uzubakira no mu njyajya siri ndabibuka muri Paradiso muri ko musenga na fandi sapara tekereba jewe gihe muri Paradiso
nibaza nyene ko bashobe bijya nyene byashenkereye pansankara mu nyuma ariko ndamushize muri sembo na serious ntabwo ari shankara ya pensengereye gusa nibindi arabizi madame Abel shaka uyu munsi ndabafashe muri babiri akacamba ubwira bavuga umufasha Abel umufasha bari umugore umufashe bari umugore umugabo bace bavuga nta bintu nayo ndamufasha ariko we wari umufasha kuri wewe naje ndumufasha none umufasha bari umugore oya umufasha n'umuntu umufashanya ibintu mu kirundi gitomoye jirenda vy'ivyo ndamufasha we n'umukunzi wawe ni n'umukunzi nyine mugo ni n'umufasha kandi yawe niyo umukunzi wawe we niyo umukunzi wawe none n'umukunzi wanjye umukunzi wawe oya birivuga ati umugabo akunda umugore nawe yubaha umugani umva yuko uyu atiyo umukunzi umukunzi yoca agenda akubashe gusa atagukunda yoca agenda arakubaha akanagukunda kandi biri itavuze ko babakunda banzure ko ivyo mu gitabo ivyo bitabo ari kera uri ko harura ibintu vyo mu myaka 2000 irenze ubizane uno munsi mani atagukunze ivyo byo wango kukubaha gusa ntivyo tuma mugumana urukundo rubuzemwa naenda aho gacaza kurondera abandi Abel tuje ku gikorwa cy'uno musi gato wakoranije abakinyi banjye ya series turashobora kuryoherwa ahantu hameze neza Nyagena hotel ni hotel isa neza vraiment VIP hari abantu bazi ko mu wundi hatari hotel zisa nkuko bariho benshi batabizi rigara abantu badatembera none igihugu cacu Bujumbura ni nziza iri nk'ibintu byinshi byiza mugana abantu batabimenya kuko na n'umujama turi kumwe umunsi nza ngaha umujama araho kandi asanzwe akina sinema ndamugije ngaya acambwira ngo ngo ndi mu Burundi arano heza mama umva nubwa mbere habonye navyarazi ni hotel nziza kandi yakira abantu neza basi umutima mwiza ngiro amaze kubona ko New Agena nk'abaririmbye b'amakorari barimba ba gospel nta muntu atarakora indirimbo ngaha kuko n'abantu bakundana umuntu wese abasanze baramwakira ntibacagura ntibiduza ntibimana umubonano niyo agena n'abana beza bwo tuvuze ukuri mu mahoteli je maze kubona abantu bitonda n'abambere kuko ayandi mahoteli usanga no guhonyorayo nyene mengo urabure n'ingene ija guhonyorayo kubera ari heza nyene ukabona no kugira uje birarenze kuko ngatwigo turakora indirimbo ko dushaka amakora ari nta bubeshi burimo mugana ndi amazu gituma n'abantu benshi batayamenya usanga batayatanga batayaduha ngo turakore mu indirimbo nk'uyo tugira nk'amasinema tukayakora mu hoteli nkaya nsokanyesheri wanje niba nise vacances kandi nibera mu Burundi kuko muri sinema ndashaka kwita vacances avuye muri Amerika kandi ntara naho nyura n'inzija tayonzi rero nise vacances biba byiza nsokanye umudema hano nkaha heza kuri hoteli nziza muga hoteli benshi niba yadu ntarandiriye hano heza mu Burundi hariho Bere wibaza yuko igituma batashaka kuduha aho hantu ni icyahe arashaka gusanga nk'ubwo asangana umuntu arizaniye akademu usanga muravyerekanye murabibona umuntu azana akademu mu cyumba ushuja kumukamera nawe abademu niba bari mu cyumba ega nuwo usanga bari sinzi ibyo mvuze ko ari mubona uwo usanga bari mu cyumba uco babona urumva ibyo ntibisa twe tuje gukamera turashaka gufata ahantu hacu heza hatuma abantu dushiramwo abantu bakabare nimba batabikunda ntiturwa turabashiramwo uravyumva mu byukuri ababozi nkamukwiye utwime bibanza kuko ni kunyunga zacu twese kuko nibaza yuko no gumuntu aba yaratunze ashoboye kubaka hoteli miliyari 5 canke 10 jemo mugane nama numva bakera baducira ngijana ntejya nka mu bindi noga ufise miliyari 10 nibaza ko wari inzu ubaka hoteli ugira udandaza so kuvuga yuko wamaze gutuga tamera y'abantu gikeneye gukora yakeneye uri no mu rudandazo wubatse hoteli ya 10 miliyari kugira ugume wungu kuzokwiza izindi 10 miliyari na ya hoteli gihari ugumutera uje imbere kandi ikindi urashaka mu mugwiza tunga mu Burundi ugasanga ugiye Tanzania uri muto ego Abere kubera iki kuyumvira kubazana kuri New Agena Okay, jana vyumviriye wazana kuri New Agena nkuko no kwumvira kubajana n'ahandi mugo niyumviriye hano kubera na hano hoteli nziza ituje haratuje nta nduru nta rusaku uricara ukaneze gukumva ko umunsi mukuru nyene uhimbaje neza nicyo cyatumye niyumvira kubazana hano nkahatekanye vuba ikinya mukuru cyatumye baza ni kubagira umunsi mukuru nyene ni kubahimba ni uguhimbaza umunsi mukuru wa Bonane ku mwaka tumaze wa 2021
kugira tuganire nabo twumve ingene wagenze byagenze neza tubivugane ko byagenze nabi nabyo tunabiyage bibaye na ngombwa dusabane kigongo kuko wajya ahari abantu ha muruntu runtu ushaka kubana n'abantu barenga 10 ngo umwaka uhera ata muntu numwe muragirana akantu ko gushavura nazibona zidakomanya amahembe nubwo atamahembe dufise ntaburi ibindi dukomanya mu kanwa iminwa irakomanya inka izo zikomanya amahembe ugasanga iminwa iravuze nabi umunwa wavuze nabi kandi utazi kuvuze nabi ubundi nawe agacashavura ngo arantutse baranshavura kandi waruzi ko ari ibintu bisanzwe rero iyo muhuye umwaka uheze mugasangira mu kayaga bituma mwinje mu wundi mwaka muri bashasha bya bindi byaheze muri ugatereka tubisezere urumva ukabihonyora ukabirengana ugatangurana n'ibindi bigezweho hari abakinyi tutabonye nashaka kuvuga ati twabonye abakinyi bose ariko Ruvyogo ntaho twabonye niba murekarama nashaka kuvuga ati ubwo Ruvyogo nagiye kutabandanya mu jya series oya azobandanya kuko birashika umuntu ntaboneke bitewe n'ivyo arimwo canke yibagi canke yafatiriwe gufatirwa biba ngira nantuze ntiwamubonye Linda nawe ntiyaje kandi naramubariye narinzi ko aza kuba ari ngaha ntabindi namenyere ko bataje neje yose tweko turavugana kandi nibaza watumiye umuntu ngo aze kurya ntaze gukurira none ucubijya nta kibazo mugabo nibaza ko ntaho bihuriye no kuba batobandanya bakinyi abera akabijya ugiye kuzana mu jya series muri 2020 nakaye oya je nta kabijya no menya nta kabijya no nakonze mbeza akabijya ni piripiri akabijya ni piripiri kandi piripiri baba jenze karakantu karyoshe oya nta piripiri uzibita akabijya kandi akabijya ubushatse kuvuga ko umengo niko kajya ibijyo kandi ububeshi akabijya uravyumva ako kantu niko kajya ibijyo none ipiripiri yajya ibijyo uvuze akabijya aho tuvuga umunwa ububijya abere yo nta kabijya mvuga mfise muri sinema nzozana uretse ko ngiye kubandanya nkora neza nkuko nayisanzwe nkora hama Imana yo nyene nizoca inzira kuko Imana niyizi Abeli azogera hehe mu bintu vya sinema canke Abeli nzomugeza turetse n'ivyo irazi n'umunsi nzopfira ati nzomugeza ibi byose yigira utu twose yigira Imana irazi umunsi izogira stop kwenda stop niyo sinaje mvuga ngo arakabijya nzanye nibiki nzoguma nkora nkuko nari nkora kandi muri ntumbero yanje mu ntumbero ya Abeli mu ntumbero y'umugi wanje gukora byiza kandi ntumbero Abeli wibaza ko kintu kibuze kugira uyu munsi ushize kinjya ya series episode ikubite nka 20000 views mu munsi umwe kuko ndazi yuko ufite ababone benshi kandi barenga 20000 bebe byose kandi n'abaraba filime ndundi ni benshi kubera iki ushaka gupostinga episode umunsi umwe ntubishwe kuronka 20000 views chez 30000 50 wibaza ko habuze iki ku bantu basanzwe bakurikirana filime ndundi ikibuze ntaco nzi je congora kumenya kuko nta muntu numwe atifuza kurabwa urumva nta muntu numwe atifuza kurabwa biraryoshe ushizeho ikintu kuba kiba vyanaturuhije tubona abantu barabihumbiye kubiraba mugihe ubwibuze nanone nta muti wishiwe kuko abantu igihumbi bakuravye nabo si bake be nko abantu igombe batondesha ngaho razine babangana abantu igombe bagukurikirana si bake reka tubeho dushima Imana izoca yongereza kuko urabona ubu hari abantu benshi bakina amasinema abantu benshi imigwi myinshi kina sinema mu nshamake turanabaruhisha bari hajya kuri cano kanaka baraba iseri kanaka bari kuri cano baraba iseri kanaka bari mu Rwanda kwa bandi mbati bari hehe turabaruhisha je rero muri bajya mfise nukuri ndabikundira twigumanire je nubwo bigihumbi 2000 barabe bikorwa byanje si bake kuko intumbero y'ibyo nkina amafaranga siyo iri imbere ko ntana yarimwe intumbero n'intuzeye intumbero ni kwamamaza donc guhanura kuvuga ubutumwa message yanze igende ku bantu ngira abantu mfashije muri societe rero abo bantu 3000 murambona bayiraba ku munsi umwe sha sibaki Madame Abel kuri ako kabazo nyene k'abantu basanzwe bakurikirana filime ndundi hariho umukinyi mugenzi wacu cyangwa mushiki wacu wo mu Rwanda yavuze ati jewe ku materi 50 za mbere nizabarundi Madame Abel ibaza kari ngorane ihari tuma abakurikirana filime ndundi barenga injya series filime zacu series zacu bakaza gukurikirana cyane hariya gushikiyaho bagenda batwigamba bavuga kwigamba kuvuga bagenda batwivuga ngabafana banje ba mbere ngo nabakinyi ngo nabarundi
wibaza yuko habuze iki muri filime ndundi canke ku basanzwe bakurikirana filime ndundi Ubona uko babikundira nyine. twe ntibadukunda rero Ego umuntu akurikira igikorwa cy'umuntu nyene yiyumvamo. Nawe nza gushira umuntu ku nguvu ngo uzuraraba ibintu by'iwanje atabishaka. ariko mbere yuko ugira icyo ukora ubahera mu rugo iwawe hari ikintu ukora udahereye hajya mu rugo iwawe Ni ukudakunda bene wacu nyene. Icyo kiba cyahabaye. akantu rero wobwire abasanzwe bakurikirana ndiko ndababwira ngo bareke kuja kuraba filime nyarwanda kuko abanyarwanda n'abavukanye turi bamwe ariko rero baje abanyarwanda baba bakabiri hatangure twebwe Oya si mwebwe mwatangura kuko si wowe ubishyiraho. wumvise Abel wumvise ibintu madame atanguye Nibo babyikorera bariya nyene baba barimo baraturorera. Uwo nyene niwe yihitira amati ngira mbanze ndabibi. Ihama nawe ugashyikirwa rero jewe icyo nobabwira basi niba banaraba n'iby'abandi ariko natwe batwibuke aze bibuka kuraba ibya batwibuka ubwa mbere na mbere kwanza kutagashira ibyo ntabyo bajya kubashyiramo shaho icyo ikibazo bamubajije ingora abahizi kuri we kiramugora kuko kugenda entertainment ayirimo mugabe ibintu byinshi atabazi nibaza ko ikintu cabaye urabona je narafashe urugendo nja mu Rwanda kugira ndimenyekanishe kugira sinitwaze ntibitwaze ngo ntibanze simba nabwa ikajewe nze mubone komba kuko twasanze abanyarwanda niba bashima Imana ko baronka amavyuzi yo mu Burundi bagira ubwo buntu basanga abarundi mbere na mbere gukunda iby'abarundi bwa mbere babanza gukunda iby'abandi nuko bameze twe n'abaca tugira ingorane za gute abo banyarwanda bo ntibakunda bwa mbere ivy'ahandi mbere ya mbere bakunda ivyabo no kuvuga uko abanyarwanda basoroma amavyuzi aha iyo dutumbura natwe abanyarwanda bakabashurira ivy'abarundi nawe tuba tuyasora mu Rwanda kiba ari kimwe ku kindi niyo bituma je nagiye kubatakambira ati mwabantu nawe mwaduha amavyuzi ko twe tuyabaha jewe yanyo canje mu Rwanda batakamba nimwe turabira ivyacu na twebwe abarundi barakunda ivyanyu kandi murabizi ko tubiraba namwe za muraraba ivyacu mugugira gutyo umunyarwanda kumva kubwiye ngo murone nta TV online ha we ntabyo wumvise kandi zihari ziriko zirakora no ngabazibonye kubera iki nta mwanya zitako ntazaraba irabiriza aho isima rero nkarumva umuneze wo kuraba ivyiwawe natirere mugabo abarundi kumva nyine umengo kumva kura ivyo ngaho ubwo ntibinaza uzu bwa nyuma mbere ngira twoza nk'aba gatatu ngira batanguriye zo mu Rwanda ngira gakurikira nk'aba Tanzania tukaza nk'aba gatatu abarundi bene wabo bigomba tuzobigira gute tuzogumuko ne tuzobafata guhinduka bigomba guhinduka uzobafunga uzobicisha kwandi nta bihinduka bizogumuko kuko n'uburenganzira bwabo bwo kuraba ibintu byose bashaka cyo tuzotakamba tugume dukora byiza hari Imana izodufasha bakadukunda buke buke nta yindi nzira twobikoresha uretse kuguma twikorera uko nyene kandi tukemera ivyo bike kuko nivyo batugenera wemera ivyo bakugenera nta yindi nguvure woshirako Aberisa n'abarangiza tushimire cyane nyakuba mukuru w'igihugu aratanguye kwita abasani ryari twarabonye ifoto ari kumwe n'abastari b'umuziki ariko ikintu cambabaje n'ukuri nta mutsari wa filime nigeze mbona natwe baze baratwibuka abakinyi ba filime kuko dutanga impanuro tumenyekanisha igihugu ibintu byacu bigera kure agi harabutuntu ibintu nkabijya baze barazitwara kuryoherwa tubonye Abere nawe ari muri nagafoto n'umukuru w'igihugu bisanzwe umvugiye ibintu nabivuze no kuri kuzindi TV no munsi nyene navuze iti je mu bintu ndiko ndabona harige ngira ubwoba nkibaza ati ibintu dukora usanga bitemewe burya ntangiye kugira ubwoba tumunsi munsi bava mbona baduta mu mpimba kubera iki ibintu dukora umwanya umubona bikunzwe abanyagihugu barabikunze aho uciye hose ntubona ngo ni Abere aho nciye hose abana Abere dunkantu hose barankunze ariko nkaca mbona ibintu ndiko ndakora abantu bose bakunda n'ama TV yose yirirwa ndondera zayisanga nayo zari ma TV mpama filime yawe za RTNB yose berekana ama filime yacu ukabona ko abantu babikunze dufite ico tumaze mugo habaye igikorwa kanaka cy'umunsi mukuru ugwaruka gwatumiye kuri stade iki usanga batumiye umustar aririmba usanga batumiye umukomedi usanga batumiye umukino umupira usanga batumiye wiruka donc ibintu bijanye n'ugwaruka ukumva ko babatumiye mugu wa filime turi mu ntituzwe cyane baza none ibintu dukora mu gihugu
kandi birabwa bica ku mateleviziyo mugo bikaba bidahabwa ikibanza kimwe nk'abandi bafise uturimo bafise ibikorwa mvabwenge kuko bajya batumira abaririmbyi abakina komedi n'ibiki n'abantu bafise ibikorwa mvabwenge ukabona ko igihugu kigushigikiye kibahaye icubahiro nk'abantu bafise ico bamaze naciye numvira ati tuzaba dusanga ibintu dukora ari bibi bidakunze nubwo babiraba atari bibi none wowe ni gute ukina amasinema imwe zibitatu zine zitanu ugasanga amativi yose arakwerekana mugo haba ibintu by'igihugu we ntagire n'umukinyi numwe uzobona yaserukiye ico gisata ega wewe wavuze ngo wari kubona Abel agiye si jewe je ntango uvuga yavuze wewe kubera ni wewe telekom donc umukinyi wa sinema wewe wese tukabona naka yagiye mugo ndazi nkubu binashitse bagamutumira wasanga batumiye ngabure hose kandi yakinye mu 19 sinema yiwe je nibaza ngo ntakina sinema ariko ndazi binashitse agatumira umukinyi butumira ngabure hose cyangwa ikirego waniyindi mugo twibi bizindi sinema dukuye nukuraba neza uja usanga ari bibi ndiko ndabitekereza ko nimbona kuko je ibintu bihungabanye inzego bihungabanye leta yiwanje nkunda navyo nzokora nimbona ari bibi nzobikweba nzogera igihe mvuga ati ibintu nguma ntamwe buryo nibiki ariko hejuru mbona je simbonekana ibintu nkora ntibiyizwi nzava sanga ari ibintu ndabistop oya nizire yuko tuzobaza dutwaronka akaje kwanze baratanze nimero tuzobaza umushikiranganje w'imico kama tuvuge ati none twebwe dukora amakosa kandi ukina film nizire ko akate amakosa dukora akandi kantu Abere tiko turaraba Blarudi irafasha muri hari Primusique hari Coca-Cola iby'umupira hari iby'umuziki ubu batanguye no muri basket maze iminsi mvuga ati umuntu azombone umuntu ajetwe ivyo bintu muri Blarudi azomumbwire yuko natwe filme dushaka batuzanire award baze barama award bakinyima amareresi kuko barabishoboye mu muziki barabikora natwe dukoresha ibinyobwa byabo cyane gusumba n'uwo muziki mugabo ahongera urabesha Blarudi iraba bayiteza imbere umuziki niwo wa mbere uteza imbere Blarudi kuko aho ugiye hose mu kabare hose usanga indirimbo ya Fizo ya Bifesi ya Kiki n'icupa uko ugasanga bariririmbye inzoga ugasanga bayirimbye ati kubita icupa nyine kumbe niyo mpamvu ibintu byinshi mugo muri sinema gashahu sinzi mugo bagize ubuntu nyene kuko turi mu kuza amasare de sinema tukaza kuraba filme natwe tunyivye binyobwa bigizwe bigatera imbere ku buryo ega muri iki gihugu twe turabuze byinshi kubijanye na sinema hakitegezwa kuba ariho sare yerekanirwamo sinema y'igihugu Palais des Arts uragenda uzishireyo nawe ubundi nka Palais des Arts bikagombye kuba ari sare ya sinema ku buryo wowe usoye sinema utugenda gusuka baza hajya abagaca kubwira umunsi ukavuga umunsi ushaka uzoyerekana ugacupubira ko umunsi kana kare sinema nshasha uzerekana abantu bakaza kwirabira sinema nshasha urumva mugina nta masare zo sinema hari rero nimba tamasare zo sinema hari ya Blarudi ntaco tuyifashe ko nta bantu igombi turakoranya ngo baze bace banywa ibiyeri na Musteri nibiki baje kuraba sinema mugo muziki ateguye n'igikorane ni concert nibiki amacupa bayuze yari Blarudi yashaka kudanza kama miliyoni none Abere ko zurubanza nta binyobwa bya Blarudi dukoresha nubu nabinyo none niumva ko bakwiye kudusupporting uye kudusupporting byo byari ngombwa kuko abakinyi ba sinema turagowe ntibatubona amakampani yose hari ntatubona umengo ntitunabaho niba duhe basi n'udupublicité basi twikorere canke baduhe udupublicité two ku byapa badugirishe publicité vraiment kuko natwe turabana baza ngo tubonye igipankate kiri ku Abere n'umugore wiwe umuntu aratsubara karaba Abere gashasoma nibiri mu gihe kandi tunakunzwe mu gihugu bibona abantu bose baguma batuvuga hano hose uciye ni Abere none kuri ko umuntu tumuha publicité sinzi igituma bagashaka abantu tutazi niyo babakuye ino usanga ariho publicité y'umuntu utamuzi je ni publicité simura mbona nk'icapa kana ko umuntu ariko ukabutomenya ngo uyu nindi mugo mu bindi bihugu ko nabonye je ngiye nk'Ikigali ivyapa usanga uri mu stars usanga ari mu gitoko niba ari gitoko ni gitoko usanga ari mu stars naboneka cyane sinzi uya mu Rwanda narigeze ugenda musanga ku vyapa ajya muri ville ubasanga ku vyapa n'ukuri kw'Imana ariko ino binashitse mbuge abantu babitomboreyemo nabibereye abakobwa basuka mu bamisi yo mvuma mba n'umukobwa banagiye muri misi nk'ubuhoza misi gabo oya muguru dagora kuze nuko nojo ntibontora oya acaba mister nabakibaye misi gabo mister nawe abagabo twara ntibatubona vraiment muguru urumva bibereye nka misi utomboye ukazana rya rushanwa kuja muri misi
ubu ugihanga ngo umwaka wose kandi iminsi maze iminsi ndamubona Kuri kuri minsi. dekoderi za hajya zya ni noti za Canal Plus zijya ni noti zijya none abere nta company ni muradodora musaba yuko ba brand ambassador cyangwa urindiye baguhamagara ibyo byisabira oya company ni ibikubwira yonyene bishatse kwiyumviriye kuwe ntiwoza gusaba waza kuba usanze ko ambassadeur ngo iyi company yawe wasaze babwira security ati kubita ujya mugabo arabizi ikibazo mu mutwe